Shalom shalom mwese nizeye ko mumeze neza aho muri. Bonsoir, karibu kandi muri kino kiganiro cacu nkuko twama tubigenza minsi yose tuza kuganira n'umushitsi aza kudushingira intahe. Mbega n'umunsi dusa umushitsi wahe? C'est une surprise oya twamaze gushika turi kumwe na Pasteur Anaclet, ngira mwese muramuzi, abantu muri MINEVAM baramuzi, baza no en dehors ya MINEVAM ko babazi. Karibu Pasteur Anaclet. Murakoze cyane. Uno munsi rero tuza kuganira ibintu byamushikiye. Kumbura hari abantu batabizi, ya umuryango wiwe harageze igihe uragenda muri deuil urabura umwana. Ya nta muntu kuri iyi si atarabura umuntu. Tubicamwe ukuntu bitandukanye, tuvyigamwo ibintu byinshi. Uno munsi rero dushaka twumve aho Imana yamusanze mu gihe yariko novuga ariko aragandarira ari muri deuil. Karibu rero utwiganire. Mbega vyatanguye gute? Umwana mwabimenye gute? Mwabibayemwo gute? Murakoze cyane. Nayo imikwa vy'Imana. Abantu mu mudamu arambwiye ati tension canke ivumbuka y'umwenda w'amaraso ya 12, nabwo ati simbira kwa muganga. Arasimba ambwiye ati ndashitse bagiye abanyakire cyanatekana abanye ibikorwa mugabo nsanga munyo ntibamwakiriye. Hama yari yibungenza ageze ku mezi 7. Hama rero ko bataje kumwakira umwana atabaracikana ari mu nda. Ntivyari byoroshye kubera yuko yari umwana wa mbere kandi nta kintu citwa tension cyari bwamutere nk'ingwara ngo tumengo arayifise. Hama rero ntivyari byoroshye kwakira, byabaye bitoroshe kuko novuga ngo naho umuryango hari abantu bagiye barapfa nari nkiri muto ntazi byabaye. Novuga ko yoba ari nk'uwa mbere yarapfuye cyangwa hitavye Imana mu bantu nafata ko ari abantu bo hafi yanje. Noneho urumva ko yari umwana wanje kandi w'imfura. Umwana wa mbere abaryoshe wa wamwiteguriye, uba wamuvugishije wamuganirije. Mbega mwaragize ico no kwita nka relation n'uwo mwana kugira ngo kumbure abavyeyi batahure umwana wa mbere si nubwo abataravuka aba ari umwana yashitse mu muryango. Ego twaduse imigenderanire kubera mu nyigisho turaronka aha canke hariya mu mashengero mu mikwane vy'ingo canke tumvanye abantu bize ivy'inyifato. Burya kugira imigenderanire n'umwana ari mu nda birabaho, ndetse ivyo amaze kubona umwana arakina niyumvise abavyeyi bose bari kumwe. Rero umwana yari afise izina, twarakina turi mu nzu ariko ari muri mama wiwe tukamuvugisha, afise izina, twaramuguriye ivyo azovukiramwo, twaramuguriye impuzu azokwambara nko mezi nka 9 ya mbere. Urumva twaduse imigenderanire ndakwe. Rero urumva iyo Imana imuhamagaye urumva ko haba hagiye umuntu afite agaciro, uretse ko ari no wa mbere haba hari imigene imaze kuba ku buryo umaze no kugera n'icyo mwiyumvira ku mwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, ndetse ko yana bari n'imfura umuvyeyi amaze kwiyumvira ibintu bikomeye kuri kwe. Mbega babibabwiye mwabimenye gute? Tumaze kuva mu bikorwa by'Imana arimo nasanze nsanga umudamu ku bitaro. Hama umuganga burya yatwakiye ari hondi haize nk'amasangira nka 6 arindiriye. Hama tubwira ntiyabitubiye ko umwana yapfuye, yaciye atunika ku bitati mugende ntagende uja kurondera ivarize mugende ku bitaro, ariko naza ko yagombye kutatubwira ko icyaba cabaye. Tuze ku bitaro rero baciye bagira igipimo naho nibongera barabiduhisha, ariko bukeye haraza umuntu arampamagara arambwira ati umwana wawe intakiriho. Nigeri inkuru nayakiriye mu gatondo nka 2 z'agatondo. Navuga ko umuganga we yabimbwiye mu buryo bwiza bw'urupfasoni, aranandemesha yari umuntu amaze kumenya Imana, mudamu umwe. Hama by'ukuri nticyari ikintu cyoroshye kwakira kuko twari twiteguriye, kuko nta kubera kutamenya iby'ikiganga ntitwiyumvira ko ibyo byoba. Mugabo kandi umudamu yagumambwira ati jewe ndamaze amasaha menshi ntumva umwana akina. Mugabo kinari cyambere nturagicamo ngo gitahure, mvuze umwana akina nabwo ati noteza kumwumva. Navyo nayinzi nanje none umwana wa mbere hari gihe usanga hari ibintu bitaratahura. Rero by'ukuri ntiyari inkuru yoroshe kwakira. Ndibuka mbwira abavyeyi telefona kwishengero nayivuga n'amarira menshi. Mbega uyo mwanya muganga abibabwiye mwavyakiriye gute? Shaka kumva sindiko ndavugisha Pasteur Anaclet, ndiko ndavugisha umupapa ahejeje kubura umwana. Mwavyakiriye gute? Navyakiranye umubabaro.
kubiki mbabara nuko ndi umuntu burya iyo umuntu yabuze hariho umuntu arafise amarangamutima icyo bita amarangamutima canke emotion ou sentiment en français rero amarangamutima arashaka gukomereka mu gihe habaye icyo umuntu atari yiteze cyangwa icyo umuntu atari ashaka cyangwa cyari jerekeye urupfu nubwo ngo rero narababaye nararize mbere nk'ivyumva urabona ko iyo umwana yapfuye ari mu ndama wiwe baca bihutira kuja kurondera ingene bomutwara muri bloc kugira ngo barinde ubuzima bw'umuvyeyi nabwo gukurikira nacenza ngaha kwishengero ndasanga abarongozi twari turi kumwe hamwe mu gikorwa turaja hamwe mu gusenga mugabo jewe kubera ko nahe ndavyiteze barasenga basengera umuvyeyi nanye nkasenga nabona kumenga Imana irabishoboye kujya mwana musubiza ubuzima nasenga mvuga ngo Imana ikize uwo mwana kubera yuko irabishoboye mugabo rero kuvyakira kwanje nimvyagiye biraza bukebuke mugabo nkivyumva nabona umenga kuba Imana ishoboye yosura kumugarukana ikamuha ubuzima mugabo ico nahariko ndumva nuko kandi n'Imana isanzwe yikwiye kuba ishoboye ni nkuko kandi isanzwe yikwiye ikora ibikorwa bihwanye n'ubwigenge bwayo rero yari yavyemeye ko umwana ataha ivyo byabatwaye umwanya ungana gute kugira ngo mushobore kuvyemera kuvyakira byongora kumenya amasaha mugabo ntivyamfashe umwanya muremure kuko narumva ko isengesho nagize ni muri biho hamwe n'aba Aime narumva ko menga nayiko ndabwira Imana ndayibira ngo imukize hambara ntimukijije rero naho nabwira ngo imukize sinayitegeka mu nyuma ati nahishoboye irigenga yavyemeye mbega none hariya abantu babaye mu ma situation nkayo bibafata imyaka amezi kugira ngo bakire yuko koko uwo muntu ntagihari uwo mwana ntagihari mbega mwebwe byarabashikiye jewe novuga ngo byaranshikiye mugabo kubera ko ntaburana n'Imana maze gufata umwanya wo gusenga ngo Imana imukize ikoreje ubushobozi bwayo hana ntimukijije nacenja kuvyekeye ubwingenge bwayo nabwo ati rero Imana naravyemeye ubu icyo nsigaranye ni kurondera ko uku kuntu nanjye ndavyakiriye nofasha umudamu wanje kuvyakira rero birashika kandi dukwiye gutahura abo bantu uretse ko dukwiye no kubafasha ngo tubasengere tubaganirize kugira ngo afite biba ko uwo muntu hari agaciro rafise impande yabo hariho n'imigenderanire iba yari myiza hagati y'uwo muntu yatashe n'abasigaye hari naho usanga hari ibintu bari bamwitezeko umuvyeyi afise ibintu yakwemereye cyangwa umuntu afise ikintu yakwemereye cyangwa umuntu wa hafi yagukunda ukamukunda mwisi mwamaze kuvugana rero bigasigura ngo ko agiye byose birabaye ubusa muri uwo mwanya ko kenshi birashika kenshi yuko usanga umuntu ariko aribaza ati mbega Mana kuri iki wabiretse ibintu bigaba hari ico nuba naragukore est-ce que Papa Owen uno munsi apana Pastor Anaclet est-ce que Papa Owen yarigeze kumva muri uwo mwanya wa deuil novuga yarigeze kwibaza ivyo bibazo abaza Imana yikestiona kumbure nk'ikino yoba atakoze kugira ngo ivyo bintu ngo birengane byaranciyemo kandi mu kuncamo byabifatiye ku bintu bikuru nka bibiri impande y'ivyo kubura nari mperuka kwibwa banke kunyiba haje abantu bafise inko bandabisha kw'inko bazana igipanga bafazana amafera beta songoye baranyiba niwe naho nimekuba vy'Imana ngo kandi ico genese n'ikibazo cy'umushishi estoma iwe ngwayi nimekuba vy'Imana ntashe haca haba kunyiba haba n'uwo munsi nyine nabura umwana nanemeye kuba vy'Imana cinkaca nibaza none impembo y'umuntu yitavye mu gikorwa c'Imana niyi nkaca nibaza kandi none Imana yabuze ubushobozi bwo kundinda hakaza n'ikibazo nkako warubuze ho bara kandi kandi Imana impora kanyigiye cyangwa ndiko ndafata minenego jewe ndiko ndafata à la légère byaranciyemo mugabo byo kuri ko yatahantu naca numva nkwema nyemeje ati na ndiko ndaguhora by'ukuri ntivyamaramwo umwanya muremure niho nyine umuntu ivyumviro bishobora kuba byinshi bimucamwo byo kwibaza mugabo ntivyamaramwo umwanya muremure ntivyanonyononye niko novuga amarangamutima yanje ibindi bintu bikunda gushika kenshi nuko umuntu iyo uri mu bibazo canke ugize ingorane
abantu tukijejwe turakunda kugenda kubwira abantu tukababwira ama verset biblique nk'ubu umuntu akacaza akababwira ati toute chose concourt bien pour ceux qui croient en Dieu. Mbega ijambo ry'Imana muri ico gihe ryari rifise novuga le poids iyahe muri iyo deuil muba murimo? Jewe novuga byaramfashije nkuko nakivuze, narafashijwe no kwerekana no gutahura abambe ubushobozi bw'Imana no kwigenga bw'Imana. Byaramfashije. Hama ikindi cyamfashije yari nk'akantu kwita ko ari nk'umugani canke une citation, ni umuntu w'umugenzi twiganye kera yaranyandikiye message ambwira ngo igiti cyamye nico giterwa amabuye. Kivyumva kuko yanyandikiye yafatiye ku byanshikiye, tabati rero burya Imana yabonye ko nohicuwe muri bino ncampera ngaho nyene, tabati Imana ikwiye gushimwa, ikwiye guhabwa icyubahiro, ikwiye kubahirwa ikizi, ikwiye kubahirwa ingingo igenda irafata, ikwiye kubahirwa ubukuri vise ku vyaremwe, ikwiye kubahirwa ingingo ingene yatekanije umugambi wa hano ku isi, ku miryango, ku gihugu no ku bantu, ku buryo rero ijambo ry'Imana wamaze kuriha ikibanza muri wewe niryo cyari rigendanira kiza n'ibikomere byo marangamutima yacu. Kandi iyo umuntu atari karaburana n'Imana akaca afata umwanya wo gusenga, kandi atari amasengesho hanini yo gusaba, amasengesho yo guhimbaza Imana ikiri, yo kuvuga iki Imana yakoze, ko naho uba wabuze ntihababuze ibindi iba yarakoze mu bisata bitandukanye byo kubaho k'umuntu. Rero na cintangura isengesho risubira kwiyumvira ku cyo bita mu Gifaransa souveraineté de Dieu, ubwigenge bw'Imana. Hama nafise ibintu nshima ivyo Imana agiye rankorera mu mashure no mu kugira mariage, hagati n'ukuri ngomba mfata amaso yanje y'impemu natumbize ku cy'Imana iri no ko kimaze gukora. Kandi mu bantu bangendera bahari ijambo ryari riharawe cyane no biracavugwa ngo Imana ishumbusha. Ego nivyo kushumbusha umenga ni guha umuntu umurishe ivyo yari yarabuze, mugo nawe imvugo bariko barabivuga nkavuga ati ni Imana ihigira igihe igatanga ivyo umuntu yari yarabuze. Kandi koko yarabikoze. Uyu munsi Imana yampezagije abana, abana 4, kandi by'ukuri yaramaze umubabaro, yarampezagije ibibondo. Ubu ntifuza kubirera, ndabirera mu mwami wacu kugira ngo bize bihicubahiro mu kubaho kwavyo. Uno munsi ko muri pasteur yo mumvise nk'umuvyeyi yashikiwe n'ivyo bintu, bega ijambo mwumva ryo muremesha ko mwa marabiciyemo, kuko kenshi biragoye kugenda kubwira umuntu umuremesha utabiciyemo, usanga kenshi ari amajambo ava ku munwa mugabo atava ku mutima. Bega uno munsi mutanga ijambo ryahe? Ubwa mbere biranyorohera ndamuronse turi babiri gusa, niho nshobora kumugura umutima nkamubwira urugendo rw'umutima nagize. Rero ndashimikira byerekeye kutagenda kubaza ibibazo bya kubereka Imana. Ica kabiri ni kumwereka ingene ijambo ry'Imana yashimikira ngo ni Imana do consolation, ngo ni Imana yirura. Menya majambo iradutahara mu mubabaro dushobora kugira kubw'ibihe nk'abantu, aho kandi kacayongera ikavuga ngo ni Imana y'imbabazi, kandi ni Imana yongera ikirura. Bisigura ngo iramutahura, ariko hamwe twoyisunga, hamwe twosenga, twoyishikiza umutima wacu yudufasha gukira igikomere gitewe ivyadushikiye. Ndamutahura umuvyeyi, ariko ndamuronsa akanya n'ayo majambo abiri ndamufashisha. Murakoze cyane. Akabazo kanyu, mbega muri uwo mwanya ko tuzi pasteur Anaclet aguma twenga, aguma aryohewe, mbega iyo surire yari ihari muri ico gihe? Nukuri nta yari ihari muri ico gihe, kuko nayiko ndagwana n'intambara yo kugarukana amarangamutima yanje nsanganywe, kuko nayiko ndagomba kugwana navyo kugira nsubire kuba wa wundi, nongere mfashe n'umudamu wanje. Urumva ko hari intambara nayiko ndagwana, rero nkema caramfasha n'ijambo ry'Imana riramfasha. Hama rero ibi byaragarutse uri sawa. Imana ishimwe cyane rwose. Murakoze cyane rwose abantu bose mwadukurikiranye, mwumvise intahe ni ibintu bitoroshe, n'abapasiteri barabicangwa, n'abakozi b'Imana barabicangwa. Urumva n'ubiciyemwo rero ntiwihebure, ufata umwanya wegera Imana izo kuganiriza. Murakoze cyane.